Dimosio ndagaruka ibintu bimeze neza rero kuvejo ndashima Imana na nubu rero ndacameze neza rero reka turamutse abakunda kuba badukurikirana iminsi yose kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu na cyane muri iki kiganiro cacu cinkino ariko hariho nabandi bakunda kuba bakurikirana ibiganiro bitandukanye byazinduka biraharawe nibindi za hit connection reka nabo nyene rero tubahe ikaze ni karibu abari hano mu gisagara ca Bujumbura mu misozi ihanamiye kino gisagara ndavuga hari ya Mugweza isororezo kubigwa hari ya inyambo yihose bagaragaza ko tuba turi kumwe aho rero tuvuze hagati mu gihugu nka za Bubanza cibitoki bama berekana ko turi kumwe reka rero tubahe ikaze ni karibu n'abari mu mahanga muri rusangi ni kuva saa 5 gushika isaha 8 atakindi tuyaga atari ibivugwa mu nkino muri rusangi nta kintu tuyaga atari ibivugwa mu nkino muri rusangi nuko uyu ni Novance turi kumwe ni Kikima Quinto na Novance ariko namwe mutubwire mumeze neza nkuko mwabidusavye ati mwaratumenyereje ati hari abantu twa dushaka kumva namwe yuko mumeze neza rero ni mutubwire namwe ko mumeze neza batatu baserukira mutubwiye ko mumeze neza ni wa murongo nyene musanzwe menyereye 31 ubusa urashobora kwibaza ati ndiko ndavuga ntawe ushobora kunyuma mugo uzoshike muri quartier ngo kiki ngo twamye turakumva naka twamye turakumva biraryoshe niho cyo kuvuga ati umuntu ariko atambaye irohera avuga ati ivyo namye ndavuga harabavyumvirije kandi harabo vyaryoheye harabamenya amakuru kumbure batari bazi ni ikintu kiba kiryoshe rero umva umuntu abavuga ati nditeze yuko isaha zitanu mba nashize ku murongo wa 87 bice bitandatu hari ibintu by'agaciro cyane gose abaguha agaciro rero umuntu nawe uteze kumuha agaciro ukamenya yuko ameze neza nubwo mu kirundo bavuga ngo bakunzi bose ntibahera mu mubindi baherera mu mubindi uravuga uti basi habe babiri cyangwa batatu baserukira abandi kurya niyo muri ahantu abantu benshi dufate nk'umugwi w'abantu benshi iyo bavuze bati tugira twitabirire urubanza kanaka hari gihombo kuvuga ati twebwe turarungitse abantu babiri canke umwe ashobora guseruka ku izina ry'iwacu biba biryoshe biba yaserutse uwo muntu amubonye nyene n'urubanza ntabona we abona ya association canke ya groupe y'abantu benshi aba yabaserukiye niba ko bamutumye ibinyene bisa kiki nka kujya wotunganya urubanza ugateka imicopo hari igatungana ukarindira ko hari uwoza ukabura muga iyo baciye baza nawe urumva ati bwabundi ndasanzwe mfise abakunzi rero barabigaragaza haba kuri YouTube ndabona ubutumwa bwamaze gushika ariko kiki nariko ntembera hari ya hejuru ikiriri nkura n'umutama kabisa hari reka ndamwituko ariko ntarasaza cyane yitwa Remi asanzwe ashona ambwira ati jagashinge kakwamiye hajya ati kiki ndamwumva Aronso ndamwumva hakaba nundi yitwa Jarure urazi kiki kuza ukavuga akantu bakakubwira ati we wavuze iki kandi udashobora guharira kuko uba wabivuze rero reka nabo nyene tubaramutse Remi na Jarure hari ikiriri n'umumotari turazi ko bariko badukurikira muri rusangi reka nce muri ubu butumwa bukeyi ngo bitendi Desire Ingozi ncira kwa message Ngozi mukanya turaje Cedric from Nairobi Kenya turabakurikirana 5 muduhereze amakuru y'intamba mu rugamba ndetse na Real Madrid turabakunda cyane Juste Andre Kiki ubikora neza cyane basaza kweri asante sana Arno Burundi tumeze neza cyane ndi Arno Burundi gitaza batazira gafi asante sana turabumva 100% ni Arno nyene hanyuma Frank w'imwaro ngo muraduha amakuru yo muri Barcelona mukanya turaje tuyabahereze nubwo bumaze gushika ariko nubundi turaza kugaruka tubahereze cyane gose turi ngaha ku bwanyu rero nuko ico twovuga Novance hano mu makuru ngahi wacu habavuze bati imigwi nkiyi tubwire message Ngozi
message Ngozi ku munsi weje twaravuze tuti muri no weekend iheze barakekino gwa gicuti n'umugwa Ngozi City basindara biri kuri kimwe message Ngozi ari itsinze Ngozi City ivyo byose no kwerekana yuko ariko ari itegurura higanwa ku munsi wa gatanu rizo ritanguye rero imigwi yari ikomeje irazana abakinyi hari imigwi hani wacu shora kuvuga ati nakayaraje abandi bakihorera akavuga ati twarazanye abakinyi ariko ntibashobore kubashira ahabona ariko hari imigwi yindi ivuga ati twebwe kabisa abakinyi bacu barahari naba twazanya abasohotse naba ivyo vyose rero bamwe bakabimenya nuko ariko abantu kiki tukiri ngaho nyene tugende tumubwiye uyu Cedric nako ni Desire buriya Ingozi kuri ya Mose hariyo nk'imanza zibiri hariyo ukwakira no vuga iyi message yakira Ngozi City kuba igarutse mu cicaro ca mbere hakaba kandi n'urubanza rwo gusezera urasenga Cedric Kagabo uriya muguya umazemwe imyaka 17 kuva 2007 ari muri academy ya message Ngozi nabonye n'amafoto bamuhaye imayo yanditse ko nimero 17 bisigura ko yamazeyo imyaka 17 yose abarizwa muri uriya mugwi nibaza ko ari we mu legende wiriya equipe rero byari bidasanzwe ubona ko nirishira hamwe Castel ryaje rikabahereza ubushimwe equipe ya message Ngozi bayihereje umuriyoni n'igice w'amafaranga yo simake bayihereza n'igikombe mu gihe Ngozi City nayo bayihaye umuriyoni urumva byari bidasanzwe inyuma y'ugo rukino kwahuje abantu benshi bivuga ko kiki sahindwi n'iminota 30 stade yari yamaze kuzura ku rukino ruza kuba isaha 9 z'umuhinga urumva ko baravyiteza abanyengozi barakunda kuko n'imigwi yabo yose ari imigwi yabo yose y'Ingozi urumva cyane ikintu kiba kiryoshe cyane gose ariko ni derby kandi banakubwira ko nubwo Ngozi City idasanzwe ibarizwa mu cicaro yari isanzwe itabarizwa mu cicaro ca mbere ni imwe ngo muri equipe zifise abakunzi benshi kunzwe cyane gose ijumenga kare yitwa Olympique do Muremera vyumvikana yuko burya c'est une fierté kubona hariho equipe zibiri zikukira intara ni hake tubivyumva atari Gitega tukumva Flambeau du Centre tukumva Musongati n'izindi zo ziko ziraza ariko yo wumva première division burya n'intara umva idashobora kubiserwa n'umugwi n'umwe hari gihe abanyentara nabo abavuka ntara bavuga bati ebana wapi iyo nkubu uravye nka bubanza izagihanga wegeranye na Cibitoki hari gihe umunya Cibitoki ashobora kwivuga amazina kuko arafise umugwi nka Bumamuru ariko wewe nimba uvuka hariye mu bubanza nta jambo ufise gukoreza refa yaragiye Nuzovuga kije nafise equipe ingira buri muri 3e division nushora kuza kwivanta kuri equipe ari muri 2e division nundi ari première division nubwo yo bari wanyuma avuga ati jari cicaro ndimwo wowe utarimu rero iconye ni kintu bamwe bamurazi yuko ingene vyabaryoheye abanyeye Cibitoki mu mugwabo mamuru ugiye mu cicaro ca mbere bawuji nyuma bawugwako naco gituma no bose ushobora kubona Bumamuru iri stable sino hari hindi migwi ushobora kumva ishobora kuja mu cicaro ca mbere uwo muguka bukukira intara kanaka ariko intara igasamara abavuka ntara canka baba muri yo ntara bagasamara bakaba ari mu vyabo ariko ivy'umupira w'amaguru ntubabwiye kuvuga ati hano sport twebwe ego bamwe abo amti nombre y'abantu bakavuga ati turaje gusupporting uwo muntu ariko umugwi ukagenda amazima yo ngugenda buhoro buhoro utamana nk'ibi vya reserve bari bagerageje kabisa baravuga ati tuwugwe ko tugira iki mu nyuma igihe uciye umanuka abantu niba bace badebukirwa baragiye raba uno munsi uravye umugwi wa Rekroko numugwi mu Rumonge aho uri kugenda waramanutse mu cicaro ca gatatu vyumvikana yuko ni imwe mu ntara tuzi yuko harimwo ibikorwa byinshi amafaranga ariyo ariko kubona yuko guhimiriza abantu hari gihe biba ntibibe ku rwego rwiza erega kiki ntidushire kure na bubanza
niho hantu hambere hava umuceri mwinshi uravye hariyo n'ibigazi kandi amafaranga ariyo woraba na Rumonge niko kuko amafi hariya niyava ukaraba ibigazi hariya Rumonge kabisa ameze neza abagwiza atunga benshi ariko kuba bafise ugo rukundo uko nico kintu Novance kintu twovuga bamwe muri football ngaha mu Burundi bonashimira nyakwigendera uhoza mukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza kubona we kubera we passion yiwe yari lo sport akavuga ati lo sport ndagira harimo na football kandi cyane agahimiriza bamwe kumbure atwara ati kunda sport bakatangura kuja mu migwi itandukanye burya nta muntu yari yibaza yuko mu Kayanza hovuye equipe haroruke mu Kayanza n'ahantu hameze neza naho ntari agafaranga hari utuntu tu business tukoregwaho nico gituma ushobora kuvuga ati jewe ndumuvuka ntara mu Kayanza nicaye n'umunyengozi arashobora hari ukuntu nyene muri football azina abantu baba bariko barihayagiza avuga ati jewe mvuka mu Kayanza equipe yacu kumbura nka Kayanza iba yatsinze dufate nka message ngozi ahubwo ati twabatsinze muricaranye murabagenzi mukora business imwe urumva yuko uryohewe rero iyo udafise equipe hari igihe uvuga ati natwe tuje hamwe rero nivyo yagiye arakora twatangwa kumva abantu babategetse bavuga ati ngiye gufata uyu mugwi uyundi ngiye gufata uyu mugwi turibuka za Framo Derese zitwara ama Primus League ngiye gufata umugwi ariko no munsi ikiriho kiraba hariho bamwe bariko bivanye kuko bisaba uburyo bwinshi bariko barasokora ejo buno twabibonye umugwa message ngozi kumana karasokoye ejo buno twarabonye umugwi wa New Oil hariya Atletico New Oil warahura ifise tukumva asa nk'uwasokoye umugwi pi turawubuze reserve uko nyene abavuka ntara mu bubanza bari bagerageje kugira ico bashoboye ariko mu nyuma baradebukirwa rero ivyo niyo ndakubwira mudasanzwe mukunda lo sport kuko lo sport idomina hagati mu gihugu c'est le football ko twarabonye no munsi warabonye vers la fin y'ichampionnat yuko abantu bo mu gihugu hagati ntibaryoherewe ko Vitali twagikombe parce que no munsi waravuze bati una munsi le club z'Ibujumbura zirasinziriye niyo hantu tubona yuko agafaranga kariyo ariko abantu bahariya ro football ntayo bakura abantu bafise akantu ntayo bakunda twebwe natwe mu gati nto tuyafise dushire mitahe duwabona buma muri twari gikombe cyo bundi mukumva message ratwaye gikombe ahandi ukumva uyu uragarutse kandi Flambeau de Centre ratwaye gikombe kubera iki bo baratahuye bavuga ati tubandaye rero iyo Vitaro iciyizi kabakuraho bavuga ati ati ibintu sivyo kuko rabonye yuko vers la fin harabaye ibintu byinshi ibana ntibabitahura bavuga ati no c'est pas possible ko equipe y'Ubujumbura cyo twara gikombe twebwe twatumaze imitsi kuma bari baramenyereye ko baje bavuze ati izi Bujumbura uravye no munsi Interstar ndiko yasoma ariko iragenda uravye Burundi Sport Dynamique iraho nyene uravye zamagara yoyo ni twofatwa ari ubanze ko nuko yaciye yimukirino yo nitwiharura cyane gose yindi tworaba rukinzo y'igipolisi yoyo ego iriko iragerageza kuduga hari kuraba izindi zoba zihari ngaha za muzinga yaragiye deuxième division urumva ni bintu icerekeye lo football ngaha Bujumbura ahi Bujumbura lo sport ya mbere domina c'est le basketball hama lo sport ya mbere domina mu gihugu hagati c'est le football rero biratangaje kumva dufate nko muri basketball uno munsi wo kumva umugwi wa Tigers umeze neza muri kino gihe numugwi kuko intara yande ya Makamba Tigers iraje ngahe iravuga nubwo yo baraje ngahe Bujumbura kuko ati Tigers iratwaye playoffs zo ngahe Bujumbura bikintu coba kitangaje kumbura coboza nabavuga ati none urunani gwarihe Dinamo yarihe urumva Remesha yarihe iyo migwi yose zanyusa zari zirihe rero nje ndakubwira no munsi mu gihugu gati ariko kandi nta makengo ufise ko bizohinduka erega burya no muri football niko byahoze bimeze
ico gihe lo football ntihere bwimukire mu gihugu hagati vyagiye kuza hahinduka iyo forma yo kuba nka twite nka championnat national aho imigwi yose ishobora kujamo atawushira muri zo ngaha muri radio zo mu gatumba za Delta za Espoir urumva ariko mu nyuma baraja muri gato kuko ico gihe lo football yarakinywa tahinite zari zihari zime za waze zari zihari urumva hamindi migwi igendera vuka kubera ya novuga yuko ya motivation yumwe yari à la tête babona uwo agize academy irakuze uno munsi ahigeze abikeshawe irakuze n'abandi barakavuga bati yo mwicaranye mu kaganiro football none wewe nimba dufate par exemple uri vice president harageze ahantu muja mu tuntu nyene twa divertissement iyo umuntu nyene ari hejuru yawe ariko kuko biraganira lo football wewe lo football ntuzi ni itumutwe kameme karakana uvuga uti hari ikintu Novance nimba ushaka kumbonako nimba ushaka kubunkenerako ukoze ibintu nkunda la communication iragenda neza kuko bavuga ati kikarakunda football reka nanye ndayikunde ejo twicaye tubiganira kumva na caki nashaka umusaba cyanki iki kiragenda neza rero usanga bamwe bavuga ati pour créer iyo atmosphere nziza urumva muri leta reka nazo kunda umupira w'amaguru tukumva na Kaumbus mwana agiye muri equipe vice president agiye muri equipe on s'appelle ko yari vice president agenda muri Interstar tukumva abamusumara bagenda muri za Kayanza ati jemvuka mu Kayanza ndafashe Kayanza ivyo kwagira ngo nuko kera ntiyari kubiko kera abo nyene kiki nibo baza bagafasha imigwi za Vitaro za Interstar ariko no bo barabigira si cyane kuko bavuga ati yo ni ya mipira y'abantu nyene uravyumva kandi ntibafata n'uwo mwanya wo kugenda kuri stade yo kura mupira ko kuri stade hari ama invitation wasanga le ministre wa sport et de la jeunesse sport akaza kumbure hari ukunda umupira ari mu burongozi kanaka akaza hari ukabona abandi wapisi ho bari no football ntaye bakuru rero ni ibi no ngaha nihagera aho ibujumbura stade yugurura iyi stade ntware azo bari stade nini nukuri Novance cyo no kubwira coco ça sera une honte ko equipe zo ngaha zo wazakirira ngaha Vitali zo kwakirira Interstar yakirira urumva za Rukinzo za Burundi Sport bizo biteye isoni za Academy kubona hariho match ya Rukinzo sivyo ni example match ya Rukinzo ikinya na Ngozi City ukabona muri stade ingene bingana n'ingana yahinda ububasha ubu n'abantu n'ahantu hanini ukabona stade uyinjiyemwo uharuye ukamenga hari abantu batatu gusa biteye isoni niyo no munsi amakamera abantu bazo bateye imbere nimba isamirizi ni bonesha kuri Buja FM ivuga ati tugira twerekane match Primus League ukabona umuntu ariko arabiraba kuri Canal Plus akabona 10 personnes ariko araba match kuko stade irabamira rero nje ndakubwira no guhimiriza abantu kugira ngo lo football bayikunda ariko uravye nka match ya Musongati naho Musongati yokina na dufate na Rukinzo nyene basiyini stade iruzura hari kuko bafise fan base yawo imwe abantu benshi hari abantu bayikunda hari igitega baraza bakayiraba ariho ngahi Bujumbura kugira ngo abafana atari babandi nyene bavuga ati ni babandi bashobora gukwira bisi imwe bagenda bagashikikira Rukinzo ni bangahe niyo ngorane mvuga ni lo football aracasigaye ikintu kinini nyaco guhimiriza hino Bujumbura uno munsi uravye muri basketball urumva haba match ya New Star na Remesha ibaye saa 3 sabantu benshi baza kuyiraba ariko raba ingene abantu buzuye dimanche kubera barindiriye à la fin ni match ya Urunani na Dinamo niyikomeye ariko baraza kubiraba uno munsi raba muri volleyball hari match ziba ugasanga abantu si benshi rero hari gukunda sport birakenewe ko sport iraruhura mu mutwe urashobora ati jewe nkunda handball ngende kwiraba kuri sesinga
ngende kurabaha ni ibintu tuzakugaruka ko tugere muri basketball nico rero karagaciyemo kuvuga tuti uno munsi hariho bimwe imigwi ibaye myinshi mu ntara abari fierté kubavuka ntara baho hana ariko ari umugwi umwe hari gihubananira bose bakavuga bati ivyo si ngwara jewe mfise umugwi ugasigara ugwana kugira ngo ntukoroke lekroko barayibonye igihe president wabo bivuga byo byose urumva ni ikintu cyo guhimiriza abantu uko uburyo umukinyi azokenera ikirato azokenera récupération azokenera déplacement byo byose urumva ko ari ibintu bigoye nuko rero reka turabire hamwe Novance dukwakwanya twabonye n'ikintu ciza nabonye uno munsi le football burundi iriko irevoliwa biciye ku bakinyi biciye no kubamenyereza abamenyereza urabona yuko uno munsi championnat iheze novuga yuko le pays igira ishiramo inguvu cyane kurondera abakinyi bo ngaha mu Burundi ari u Rwanda kuko warabonye ivyo babaha ingene bimeze sasa abakinyi benshi barajaye n'abakoca bariko barajaye uno munsi rero abakoca bariyo umukoca ariyo arumva yuko abakinyi bariko bigenza neza b'abarundi akabona ati nivo y'abarundi ni nivo kabisa imeze neza iri hejuru kandi umuntu wese burya ateza imbere biwiwe ntuzobone uvuga uti uno munsi uwiswe Erik ten Hag avuga ati umunya Holland hari hose ndamurondera ndamuzere muri Manchester United nivyo uri kurabona bazana avuga ati wewe Zigzi ingo ngaha wewe Matis Dorat ndamushaka ngaha kandi abakinyi beza akavuga ati eban hari abakinyi jewe nantrenye bameze ukuntu ndabazana uno munsi Arsenal ikwiragwa kuri Mikel Merino Hagego vyari koroye Arteta atari hajya kubera ikintu umunya Espagne rero nico mvuga uno munsi wumva umukoca wo mu Burundi ari hari abazi detara ziri ngaha mu Burundi akavuga ati wewe Novance wewe Kiki wewe Alonso wewe Yves ndabashaka ngaha mu Rwanda duteze imbere le football ndabashwaye handi hantu kuceka gafaranga kazoba neza imibereho ya inzogenda neza ikindi naco mugiye kwa front abantu bageze ku rundi rwego simvuga abanyarwanda nubwo nabone batari hasi mvuga nti uno munsi urumva umugwi APR ushobora kurondera umukinyi wo muri Côte d'Ivoire wo muri Ghana wo muri Senegal rero wewe Murundi uje kwa front uwo mukinyi kia de l'expérience nyene isuma aho wahora ni trezere biragukuza biragukomeza ejo ni waje muri equipe nationale uzohangana n'ibihugu bitandukanye kuko niveau yiwawe izoba ari nziza kuno munsi nimba uri mu défenseur hari umukinyi w'umwataka kumbure APR yaronde cha Rayon Sport umunya Burkina Faso murasekanye match zibiri canke zitatu urumva ziaza kuvuza amahoro nibiki murasekanye ejo uwo muri Rayon Sport n'umunya Côte d'Ivoire murasekanye ejo ni wamara gukina uno munsi tugiye gukina na Burkina Faso muri za nkino zo kubakuranamwo zo konda igitike cyo kuja muri CAN ntabwo buzogira uzovuga ati nawo madusekana hari mu Burkina Faso hari mu Ivoire hari mu Senegal were ntiwonkanga nubwo uvuga ngo kinahana turasekana rero ni ivyo mvuga nti ndiko ndavuga kuri uyu mumenyereza Joseph Bipfubusa twabonye abakinyi bagera ku 9 ashobora kuvuga ati mwebwe ya matara ndayazi ni muze ngiye gukorana na mwebwe kuko numwe mu bakoca nabonye Novance ashobora c'était cette année nyene cette année nyene yashoboye gufasha abakinyi batari baki hari abakinyi ngaha mu Burundi bashobora gusubira inyuma ugakina nko muri Flambeau du Centre mu nyuma après ya saison bakavuga bati les joueurs indésirables naba abo bakinyi bagaca baja kurondera imigwi wewe ugize amahigwe ukarondegwa kumbure na equipe kanaka nka Interstar nyene igwana muri ibi nibi wewe ukagendayo ukabona wapi nta kigenda ukavayo hari abakinyi baheza sezo atamigwi bagira hari abakinyi bakiye umupira w'amaguru hanze y'u Burundi
bagarutse avec l'âge nyene bavuga bati twe twari tubaye kubera football jewe nagiye gukina kuvuga ati jewe nagiye gukina mu mugwi wa AS Kigali ndahakina saison zine ariko no munsi avec l'âge ndi muba indésirable nagarutse nga mu Burundi Novembre c'est pas facile kucushika uronka umugwi je mvuye muri Tanzania Coastal Union jewe Vitaro ushaka kuvugana n'umukoca akavuga ati kivyi wawe we warashaje kwacugera ati basha mpendende ukiyumvira tingiye muri Flambo ti wapi kabisa Dodi ntiyonyumviriza reka ndabe ubundi nkubuti biswahili kabisa ukagendera kwa Jumaine muri Bundesliga Dynamic ukamubwira ati bara jewe bana ndashaka kubafasha ibi biki mvuye muri Coastal Union umaze nka 3 mois cye 4 mois atamugugira waza muri entraînement akaraba sakini weye ndagusabira recruitment gute abapeti mbona bakugurukana akavuga ati avuze imbere y'aba president turabona umukinyi mushasha harya atujya Novance aturya tizwe nitumubona urumva izo zaba zabaye ati wapi bakabagucije mu murongo wewe rero yugiye nabonye kuri ico abakinyi hari abakinyi benshi Joseph Bifubusa yegeranije aravuga ati abakinyi batagira ama club na bamwe bahejeje byo mupira maguru ariko gishaka gukina agira team yabo bakina football nababonye muri match amikare bari bakinye no mugwa muzinga baragira ama entraînement akavuga ati sizera muzamugeze ku kibuga kuko je mwapene menga bagira kuri sesinga sizera muzamugeze ku kibuga akabagirisha rero hari abakinyi bari barimo bakiri bato avuga ati duza nivo aya ma entraînement zo gufasha n'ama match amiko dukina hama wewe ndakurondera ikipe ugende umva ko ari ikintu ciza uno munsi ariko bikora mu Rwanda avuga ati wewe Cédric Amis nubwo uvuye muri Arabia Saoudite tu viens de passer plus de 6 mois atamugugira uravyumva ni migwi mike yo kwemera ariko mu Rwanda yararondewe Rayon Sport kavuga ati turagukeneye nawe ati tuvugane kuri Rayon Sport atipu Kiyovu ariko aravuga ati ndakuzi wewe icyo ufise ushobora kuma amushiraho rabo wiswe Jospin yaje ava muri Turki umuntu avuye i Buraya abantu bose bamuhurumbira ariko Vitararaza aramubwira ati okay twebwe ngiye ku watarosanze umugumeze neza ariko turashaka pori wawe kuri bitugezeko ariko ina text era muri nani muri Vitaro dubona yuko aya avuga ati wapi nitumwangeze uyu nta kibazo ni wapi ariko umwe aramubwira ati ingo dukorane je nawe tudugane rero mvuga nti c'est un bon coach ashaka kuvuga ati ya de talent zo mu Burundi zidakwiye kuzimangana gutyo jewe ndazizane hama ndaziduze dukorane kuko umuntu w'umurundi ku murundi iyo bavuganye bagahanurana biba bimeze neza naye ari umuntu w'umunyamahanga akubona ko ivyerekeye indiscipline hari gataguhanura icakora akwereka imiryango rero la différence entre le football burundais et le football rwandais le football burundais est plus technique hari petit kabisa aba technique kabisa ariko mu Rwanda la technique si nyinshi ariko ri plus physique rero nawe yo physique ngaho utayikora cyane ugira ya discipline uvuga uti ndakora kuri entraînement ndagira ama entraînement individuel ndagira ibi ugashika hariya avec agafaranga uronse ubona yuko baye umuntu akomeye nimba bakubwiye ati okay twe turakuguzaya lo salaire uzigiye kuronka dufate par exemple uzoronka 400,000 francs Rwanda wo nawe ucitangura kuyiharura mu marundi ati bawundi ndi boss yego muri boss tireka ntumiye urabyumva rero ko ucitangura ya discipline ivyo bikace bigusubiza inyuma ukina saison imwe biba birangiye kuko hari abandi baba ariko barakora urumva bavuga ati twebwe ibintu bimeze gutya no munsi abanyarwanda barakora parce que nimba cagiye ca ya politique bavuga bati abanyarwanda no munsi tuza kuba ari muri equipe hama les étrangers babe abangana gutya ubu les étrangers baragize barabadugije aba benshi umenga bari mu masete cyangwa witsinze urumva wewe uvuga uti parmi les 7 joueurs étrangers batanguye mu kibuga habasigaye bangahe abasigaye batatu bane umva umunyegonda mukuyemo dufate basi bane
muri abo bane nimba uri muri equipe uri umunyarwanda uvuga uti ntagwanira iki kibanza cyo wanje aba barundi barakintwara canka abandi bavuye hanze barakintwara ni competition nawe nimba uri umurundi uvuye mu Burundi uvuga uti jewe ndi naka nje kuduza ibitugu mvuga nti mvuye ndi meilleur joueur mu Burundi Novance ibintu birakugora ugasanga après saison imwe ugarutse nga mu Burundi utari umuntu watari taruwa hatari kabisa nivyo rero kuri Josre Bifubusa yari karababwira uko kuduza rero amatara kiki turabona ko yabibandanije inyuma yo gusinya mu mugwi wa Kiyovu Sport hariya mu gihugu cy'u Rwanda bona ko afise urutonde rw'abakinyi bagera ku 9 bazomufasha b'abarundi gusa umva kandi ugerageje kuraba naravye mbona benshi ntibasangiye n'amaposta wanashaka hariho Cedric Amis yari yaraciye muri Rayon Sport wabibabwiye ko yarondewe na Rayon Sport biranka yaravuye muri Al Town hariya muri Arabie Saoudite nawe hariya azokinira umugwi wa Kiyovu Sport mu gihe uyu wundi Jospin Shimirimana yakiniye novuga igice ca championnat umugwi wa Vitaro yari muri Turki nyuma yo kugira ibibazo bya Nyamugigima birangira agarutse ino navuga ko nawe yahamagawe na Josre Bifubusa hariya kugira azamufashe Asmani Ndikumana Garden uyu nawe yari yakiciye hariya muri Chypre umugwi wa Genglic Gucu ubu nawe yamaze kuba yerekeza hariya Eric Ndizeye uyu nawe nyene burya yaraciye muri Turki mu nyuma caragaruka muri Kiyovu Sport ariko nubundi nawe yamugumanye umukinyi yahora muri Gasogi United ari nawe yabaye novuga umukinyi mwiza yaranze iyo equipe ya Gasogi United ni Eric Mbirizi nawe yamwiyegereje numva ko bitagiye koroha Isaiber Nsabimana uyu nawe yahora muri Vitaro nawe yaramaze kuba yerekeza hariya Branchard Ngabonziza uyu yahora muri Bumamuru benshi baramuzi nawe yerekeje hariya Alex Kitenge uyu yahora muri Niger muri AC Douane nawe yamaze kuba yerekeza hariya nuko rero urumva ko nabakinyi batari bake bo mu Burundi b'abarundi bari hariya muri uyu mugwi uzomenyerezwa na Josre Bifubusa mu uyu mwaka w'inkino ugiye gutangura 2024 ushira 2025 rero urukino rwa mbere ubona ko bazorukina itariki 21 z'ukwezi k'umunani aho tugiye kuraba mbega aba bakinyi bose arashobora kuzoza kabifashisha malgré y'ivyo wavuze karite z'aba bakinyi ntawo birengagiza Jospin Shimirimana aba bose wogenda kuraba nini nta mukinyi numwe atarahamagagwa mu biserukira gihugu uyu munsi ashobora kuba hariho nabo yakinishije uyu munsi agiye gusubira kubana nabo akarore Jospin Shimirimana yaramukinishije muri Aigle Noire ubu arashobora kuza bikagenda neza rero ni novuga ni equipe igiye guhura na AS Kigali na itoroshe kuri journée yabo ya mbere bazokina ni equipe irimo muri musatirizi w'umurundi Nchabarara Hussein Shaban Chabarara rero no kurindira tukaraba ko ico twamwaze kuba tubona coco numwe mu bamenyereza bashobora kudugiriza nivo abakinyi rero reka turindire turabe bega babakinyi bose birashoboka bakaza bakitwara neza reka tuvuga ati ni wait and see reka tubirindire ariko urumva Novance ni ikintu ciza gufasha abakinyi narijya uno munsi dushobora kubona imwe muri aya matala dushobora kubona ukumva par exemple nubwo yaramaziye gitari gito Cedric Amisi agarutse kuri niveau yiwiwe izovana travail akoze ugasanga kumbura muri izi nkino zo kurondera itike yo kuja muri CAN ya 2025 arahamagawe na Etienne Ndayiragije kavuga ati nabonye wewe muri Kiyovu bimeze neza ushobora gufasha mu guseka gihugu kagaruka rero mbona ari ikintu ciza ariko arakora nuko duce mu butumwa kwa duha Felix Joshua nguduha makuru ya Fiston Abdurazake ndayishimiye Ezekiel ni mukomere batama mu mpamakuru ya Liverpool
Justin André Justin Kiki ubikora neza cyane basaza kweri ni sawa ubutumwa wari wabusomye wandike mwandanye mwandika ubutumwa nuko Novance ku munsi wejo umugwi wa PVP Buyenzi bitawukundira uja gukina muri izi nkino nyene za Champions League aho wari gukina no mugwi n'inkino zandi za Champions League Sekafa no kurondera imigwi umunani izo shobora kwitabira novuga Champions League rero ni imigwi igera kuri 40 bariko bakurakuranamo baraba ukuntu bishobora kugenda ko ushobora kuboneka iyo migwi novuga nti yoza igakina iyo Champions League ya nyayo kuko izi ni nkino novuga zibanze ziberekeza kuronka iyo migwi mu karere izo muri Kosafa zo muri Inifac bona yuko Sekafa PVP Buyenzi yatsinzwe na Kawembe Muslim Ladies Hamasimba Queens batsinda 5 kubusa mugwi wa FAR Djibouti ni kimere gitanguye nabi narijya ito twakiri ni kivuga ko match rotu itazotworohera nimba ishobora kubera mu Buganda kuko hari umenga terrain irahari ariko zose ziriko zibera hariya muri Ethiopia cyumvikana yuko atari ikintu coroshe ntivyoroshe no kurindira tukaraba mbega bizogenda gute ariko urabona ko biracagoye nariko ndaraba amafoto kabisa bona ko abaganda baramaze kudusiga urabona nabakinyi kabisa bafise igihagararo uvuga ati uyu mukinyi kabisa nibisanzwe nuko hari warabajije bya Fisto Abdurazak ubu arika kinira umugwi wa Aredustak reka ndamurabire ekipi ishobora kuba ari yo mu Barabu n'Abarabu barabiye iyi ni yo mu Barabu hariya niyo muri Oman hariya iyo muri Oman ubona ko yayigiyemo wanashaka kuva 2016 hariya niyo rero novuga arimwo muri rusangi kuva 2024 Prito niho yayisinyira iyi ekipe yo muri mu Barabu nuko no tubona umugwande wa Kayanza United washize habona abakiyi bazokoresha muri no sezo turi mu gutangura rero mugwa Kayanza kabisa kwikora neza kabisa hariya abanyegori ni Nzobona Impa Ali avuye muri Buja City Kwizera David asanzwe ari muri Kayanza Ishimwe Igor avuye muri Tigre Noir abakinyo ku mpande binyuma Kadashira Elvis asanzwe ari muri Kayanza Rukundo Alexandre asanzwe mukinyi wabo Nahimana Bosco Jean Bosco bakuye muri Moso Sugar Ndayishimiye Frank bakuye muri RLB Masipiri abakinyi abona abakinyi binyuma abakinyi bo ku ruhande Ngabonza Christophe umukinyi wabo Makuza Adnani avuye muri Moso Sugar Irakoze Amisi Junior avuye muri Magara Young Boys Baritonda Fleury avuye muri Tigre Noir agapeti kakiri gato kanyaruka Baritonda Fleury Junior avuye muri Magara abakinyira hagati mu kibuga Nkurunziza Papi avuye muri Tel Aviv Ruvuzimana Didier avuye muri Vitaro Ntakimazi Mwisho avuye muri Jeux Athletic Nduwayezu Clovis anumukinyi wa Kayanza Niera Elifat anumukinyi wa Kayanza n'umukinyi Active Umba Mananga abakinyi b'imbere Irambona Jibril n'umukinyi wabo ndayikeza Abdi avuye muri Rukinzo Hagezimana Asumana avuye mu Masipiri niyo nkorera Boaz avuye muri Interstar Kasim Wahid avuye muri Tigre Noir Chiza Karim avuye muri Jeux Athletic Trésor Nona avuye n'umukinyi wabo hamwe na Destin Duke Kalala naho bakinyi rero bari ko barategurwa rero kugira ngo bazotangure neza izi nkino za Primus League ariko bavuga bati uru rutonde hari abandi bakinyi bataraheza ama transfer yabo
muzobabona babazana bazobatumenyesha nibamara gushika kurindira kura tukaraba ariko kandi uyu mukinyi Papi nibaza ko azobafasha ibintu byinshi cyane umukinyi mwiza twabonye muri Tel Aviv akina hagati ku nimero 6 byarabonekanye wanashaka yarasanzwe ari kapiteni wiriya equipe ya Tel Aviv uyu n'umukinyi yakuriye muri Atletico Olympique cyitwa Atletico hariya kwa Royizi ubona ko yagiye arevoriwa cyane novuga nti rero no kurindira tukaraba Kayanza United uyu mwaka kudashobora gukora nabi nkuko yakoze reka mvuga uko nubwo itakorotse ariko urabona bivanye n'imyaka Kayanza imaze muri Premier Division si equipe yo kwama ija kugwanira mu majourne ya nyuma kudakoroka no kurindira rero tukaraba tubifuriza ibihe byiza nuko rero n'abakinyi rero b'abarundi ubona yuko bamwe imigwi bareko bavuga ati tuyitegure neza tuze dutangure championnat neza kugira ngo ibintu bize bigenda neza ku munsi wa gatanu tuzobasomera ndetse na kalendari ingene zo bimeze kugira ngo mube muri itegura bakunze imigwi itandukanye yo muri Primus League nimwitegure kugira ngo mushobore kuzoshigikira imigwi yanyu itandukanye nuko reka turabire hamwe ayandi makuru ariko ravugwa mu nkino za basketball aho rero hasotse urutonde ingene imigwi isanzwe imeze kuri classement mbega Novance bimeze gutimbe ko tuvuga ayandi makuru yo muri basketball ntibisanzwe kiki kuko ugerageje kuraba uyu munsi basket yoyo wamye bivuga tukiri muri football iri kurundi gwego na cyane hano mu gisagara ca Bujumbura ndetse reka tuvyite muri rusangi mu gihugu cyose kukuravye ukuntu imigwi ihatana urabona ko barafisi ihangiro mbe uyu munsi urashobora kwibaza mbega ni yahe equipe ishobora guseruka mu nkino nyafrika handavuga za Bar ukibaza n'urunani ni Dinamo ni Remesha rero ku munsi wejo bashize urutonde ahabona kwa ma equipe novuga amaze kuza akabikora neza n'ayandi biboneka ko agicumbagiza ni club rero y'urunani ifata ikibanza ca mbere imaze gutsinda inkino 10 itsindwa urukino rumwe byumvikana ko yatsinzwe na Dinamo hari kuri uyu wa Mungu turangije ukaba umaze gutsinda amanota 865 umaze kuba winjizwa nawo amanota 631 birumvikana ko bibitse ko amanota 21 niko kuko bamaze kuba rero batsindwa urukino rumwe Dinamo nawo nyene umaze kuba utsindwa urukino rumwe uza ku mwanya wa kabiri aba rero igituma babitandukanije ku kiki biraboneka ko mu rukino rw'ibanze urunani rwarasumbije amanota rwatsinze Dinamo bica bisigura ko babaza imbere rero Dinamo nifisa nayo imaze kuba yinjiza amanota 983 turumva ko barasumbya urunani mugabo kubera ko hariho amanota babasumbije mu rukino rw'ibanze nico gituma baje ku mwanya wa mbere Remesha uza ku mwanya wa gatatu umaze gutsinda inkino 9 Tigers uri ku mwanya wa kane umaze gutsinda inkino 5 Rezipo ku mwanya wa gatanu umaze gutsinda nawo nyene inkino 5 Jimkana uri ku mwanya wa gatandatu umaze gutsinda inkino 3 Kerne na New Star maze gutsinda urukino rumwe Kerne mu kibanza c'indwi New Star mu kibanza c'8 rero novuga nti urugamba kiki ruhagaze kuri Tigers na Rezipo ariko biraboneka ko amahigwe menshi cyane atwengera uyu mugwi wa Tigers mu gihe woza ukabikora neza biraboneka ko ushobora kuza ukaza gukina novuga izi nkino za playoffs ariko equipe zo tubona ko ziri at mid office ndavyituko n'urunani Dinamo na Remesha bo biraboneka ko
bamaze kuba batera intambwe kugira nibakine novuga izi nkino novuga ati hoba habaye ikintu no kwita umukoshi muri rusange. Nuko ubona yuko iyo migwi twamaze turavuga ku munsi w'ejo tuti muri basketball uno munsi turabona imigwi yoyo kuja muri playoffs d'office ihari, ndavuga umugwi w'Urunani n'umugwi wa Dinamo wowo ni ntabanduka kabisa iteza kujamwo. Hasigaye imigwi ibiri tubona umugwi uri kurasugereza neza n'umugwi wa Remesha wowo uri kuragerageza kwegeranya intsinzi zitandukanye ndetse n'umugwi wande n'umugwi wa Tigers nawe ari kubaracasunikana na Rezipo ariko Tigers tubona yuko ikashamo gatege bizovana n'ingene izobananya yigenza. Ariko kimwe rero twogaruka ko Novance ni kimwe twovuga tuti nivyo muri Febabu mwishami ry'umupira w'amaboko basketball no iwacu mu Burundi baratunganya zino nkino bakitegura mu buryo bwose mu vyankenegwa, ariko hariho bimwe na bimwe bigera vyibonekeza bikwiye guhindurwa, bikwiye gukosorwa kuko bidakosowe dushobora kubona habaye ibintu atari vyiza, na cane cane ku rukino rwariko ruhuza umugwi wa Dinamo n'Urunani aho umugwi wa Dinamo watsinda umugwi w'Urunani. Mu mpera za no rukino harabaye guhagarara kwa runo rukino bivanye n'agashavu k'abakunzi bumwe muri iyo migwi. Umukunzi wa uwo mugwi yashoboye guhaguruka aja mu kibuga nk'usugereza umukinyi wundi mugwi mukeba wiwe. Rero ico cerekana yuko hakwiye kuba demezir zikomeye cyane kugira ngo bashobore novuga yuko kuri mita abo bantu abakunzi, ndavuga yuko abafana ntibashobore kugirana access kuri inde mu kibuga haba kumuhagarikizi cyaye ku mukinyi. Bone ko umufana ashobora kwerekana ko umenga agiye kwagresa umukinyi, ico kintu ni kintu kibi cyane gose. Rero no munsi ico nosaba muri Febabu bitunganye neza kuri ico kintu. Nayo ivyerekeye majambo umuntu arashobora kuvuga ari 10 metre agatuka mu arbitre. Aba arbitre abantu professionnel bavuga ati twebwe ntitwumviriza ayo majambo. Hama kumbura n'umukinyi urashobora kumutukura 10 metre nta kibazo, umukinyi wewe nta kibazo arayimenyereye, ariko gushobora kwinjira mu kibuga aho ndiko ndavuga nti kuri Febabu itunganya vyose vyankenegwa hariya kuri departement yica iraba ikintu yokora kugira ngo bashobore kuzitira kiya kibuga kugira ngo umufana ntashobore kugira gushobora kugusimba agende mu kibuga kuja kwagresa umukinyi canke umuhagarikizi. Nimba ho bakenewe n'abajeje umutekano bahagararaho cori ikintu ciza izo instances kuba. Ikindi naco ngarukako no kubafana. We wa mufana we uri umuntu akunda sport. Ukunda sport ivyo bintu ntavyo ushobora gukora. Nushobora kuja ngaho we ngo nuko ibintu kibaye gucyanye umukinyi akoreye kosuyu ngo urinjiye winja mu kibuga nkande wewe. Mvuga nti abafana bose fan base zabo ngire zimeze ziba zifise ababatwara. Mvuga nti rero ni mwicare iyo ngeso nimba umuntu mwaramubonye mu muzi canke abo bantu mwarabonye mu bazi mubicare kimubahanure mubabwira ingene ibintu bikogwa. Ugufana nico gituma badushira hanze y'ikibuga badushira inyuma y'ikibuga kugira ngo ushobore kumutiva abakiye bariko barakina. Kandi burya ntivyemewe gutuka amajambo atari meza l'équipe adverse, ntivyereka ubwo nta buntu buba burimwo. Wewe fana wa mugwi wawe hama wubahe uyundi mugwi, wubaha abakinyi bandi kugira ngo urukino rugende neza. Uba waje kugira ngo abantu mwese muryoherwe, Rospo baryohere, ama spectacle bera hajya babyohere, ariko wewe kubona ngo uratwawe n'agashavu ngo uragiye kumukinyi cyangwa kumuhagarikiza ngo nuko equipe yawe itsinzwe. Ivyo ni ibintu bibaho, erego umuhagarikiza ashobora kwihenda. Benshi bayivuze ntari iburaya bakavuga ati twebwe twasize ko umuhagarikizi, ariko uri kocha canke urinde ntucuva ngaho ukagenda ukagira ukaja kwagresa umukinyi canke umuhagarikizi. Rero mvuga nti abasanzwe bari muri aya fan base yabo bahanurane bavuga bati iyo tugiye kuri departement ego ni kibanza gito. Harabavuga bati vyarerekanye yuko hakeneye kibanza kinini ciyaguye gishobora kwakira abafana benshi, kuko no munsi uravye urukino rwa Dinamo n'Urunani abantu bari benshi. Ukona yuko nyene bibisabwa yuko begera cyane ikibuga
kubera iki ubwinshi bwabo ni match biryoshe ariko uno munsi abo dusaba turasaba yuko leta n'abakunzi ba basketball hogira igikozwe kugira ngo hubakwe ikibuga kinini cakira abantu benshi kandi izo ngwande dashobora gushika ico ni kintu dusaba nk'abakunzi b'inkino abakunzi ba basketball iki nayo dusaba ama fan base ahari ni yicare abereke novuga yuko imirongo ngendegwa kuvuga ati aha nturenge muri kuri ibi bintu iyo tugiye gufana wewe fana umugwi wawe hama ivyo ku printinga cyangwa kugira iki ivyo ni bisanzwe bikora mu ntumbero nziza hari kuguhaguruka nguragiye urasimvye umugozi uragiye gufata amashati cyangwa kugushaka kwagresa umukinyi ivyo n'amakosa gose ndabasavye ntibize bisubire c'est pas une bonne image pour le basketball c'est pas une bonne image kuri equipe kanaka yoba yabikoze wanashaka no ku gihugu yes nubundi kuko no munsi nimba bishobora kuba hakagira nk'uwogira ingorane nk'akarorero sivyo tuba twifuza swate hakagira nk'uwopfa ivyo bintu ari umuntu yagiye hariya mu kibuga nibaza ko byo dukora ko cyane rero ica abafana burya bagomba kumenya equipe yose nta equipe nimwe idatsindwa nubundi babwirizwa ko nta equipe nimwe idatsindwa kandi nta ni idatsinda duhora tubona na equipe iri ku mwanya wanyuma none Kerne ntiyaronse intsinzi imwe niyo Star ntifise intsinzi imwe byumvikana ko yaratsinze rimwe ukazibarizwa hariya mu mwanya wanyuma mbega ubu byoba byizwa nk'umufana wa New Star agiye gushwana ntibiba ari byiza hari n'igihe ushika ejo bundi niho nabibonye muri football sinza kuvuga ariko barumva ivyo mvuze ni equipe itsinzwe abana baca batangura abana bashigikiye iyo equipe baca batangura gutera amabuye abahagarikitse ivyo si byiza hari ubushize narafashe umwana ndamukubita kuko uyu munsi nimba ufise equipe ufana yifane mugabo umenye ko hariho amategeko agenga umufana nta mufana wanyawe kiki ashobora kugenda ku kibuga ngo agwane canke ngo ni fair play uyu munsi ndagutsinda ejo nawe urantsinda hanyuma tubandanye dufana umupira rero muri rusangi rero abo bafana bafise novuga ako kantu nubwo yokubwira ijambo rikaba ryakubabaze nibaza ko solution siyo kugwana siyo kwinjira mu kibuga uje gusinzumira umuntu iryo buyuriteye rishobora kudafata wa wundi uriteye rigafata umukinyi wiwawe umukinyi akina mu mugwi wawe ukunze ejo nta kintu match ikurikira uzakunguka iki uruhombo mu bihugu biteye imbere ugiye mu kibuga baragufata bakagufunga kuko babona ko menguri inkozi y'ikibi hari ikintu kindi kikujanye rero kubganje ndabona ko ubushize tugifise kijya kibuga ca mbere ca Stade Intwari niho bigeze kuba babibutse kaho warabona ko mu nyuma babitinya abantu barabitinya kwinjira kuko match yafa guhera wabona abantu barenga byabitsinga biruka muga baravuga ati désormais ubu turafasha ingingo menga barahanye barahanye imigwi itandukanye rero nuko nakubwira uno munsi muri basketball kuri departement nubwo dufise ikibuga gito tugerageze kwigenga ubuntu turabantu baba sportif turabantu kabisa bubuntu nyene bindero nziza tugerageze gufana ariko tutarenga amategeko ajejwe novuga abafana canke ajeje kwigenza hajya ku kibuga ivyo bintu nk'ivyo nibize bisubire kuba kuko si image nziza kubakunzi wa basket uno munsi dufise abakinyi novuga nabo bashitse mbe nko mukinyi aja ava ahantu akabona umufana arinjiye avuga ati ibi bintu birabaho ndashobora kuba nakunze basketball ngaha mu Burundi ariko si je vois enfant yinjiye agashaka kwagresa umukinyi ndavuga ati no turi mwibarabara rero nico kintu mvuga ni ico kintu n'ukuri nubwo dufise akabuga gato tugerageze kwigenga ubuntu dufise abantu benshi bariko baraturaba dufise abanyamahanga benshi bari ngaha bariko barakina reka dutange ishusho ryiza ya basketball yo mu Burundi nivyo kiki uri kubivuga neza
tutibagira kandi hajya haba hariho n'abategetsi ejo bundi nabonye umwana w'umukuru w'igihugu ahari ariko araba match uyu munsi kubona ibintu nk'ibyo tuba novuga turiko twiteza inozeya novuga isoni rero muri rusangi kiki nikizokwanka ko ndakuzomera equipe nzufana yacu byo nibisanzwe mugatumenye ko yanzomeye jewe ndavyakira gute navyitwaramwo gute igihambaye nuko noja kumugwanya oya uyu munsi yatsinze equipe irashobora kubiri mu bihe byiza eje ikaja mu bihe bibi nawe ugashikirwa rero nibaza ko bibwirwa benshi bikumva bene byo na cyane cyane abagomvye kubigira n'ababigize muri rusangi uyu munsi nibaza ko bihagararire ngaha kuko ejo birashobora gukwega karambaraye tukumva hafatiwe ibihano abana bariya krebe kanaka yibuzwe nko kwinjiza abafana bayo urumva ko kitazoba ari ikintu ciza niturangwe na fair play watsinze canke watsinze nuko rero twizere yuko bigiye guhinduka abafana kumbure abakunzi wa basketball bari mu gitandukanye bari muri aya fan base bashobore kwegera abafana babaganirize babahanure ababikoze babahanure binashobotse basuye kubikora babahane kuko ico ni ikintu kitari ciza na gato twizere ko bitazosubira tugiye kuraba inkino bimeze neza dutaha tumeze neza inkino guhagarara gutyo kubera umufana ashobora kuba yinje mu kibuga si image nziza kuri basketball yacu si image nziza ku bafana bacu basanzwe bakunda imigwi yabo nuko gatuma amateka tugaruka tugenda kuyandi makuru